Muramajije ati igihugu c'Amerika intwaro nshasha ya Perezida Donald Trump ko afise umugambi wo kwirukana muri ico gihugu abanyamahanga badakwije ivyangombwa. Ati twarabonye ku rubuga ngurukanabumenyi n'abarundi liste y'abarundi bari muri abo bashobora kwirukanwa mu misi ya vuba. Iyo liste nanje nayibonye ku rubuga ngurukanabumenyi mugabo ku vy'ukuri jewe muri kino gitondo nabonanye n'umuserukizi w'ico gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika arashikiriza ubutumwa yuko leta yiwe isaba Uburundi kuzokora neza gukorana nayo kugira ngo yemere yuko abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika badafite ivyangombwa botahukanwa, kuko ni politike ya Donald Trump kuri gishaca ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntibariko barabikora mu Burundi gusa, ni mu bihugu vyose mwarabibonye nivyo bariko barakora. Murumva rero yuko natwe twebwe ngo tudadaze ngo ntitwemere ko abarundi baza kandi baba baje mu gihugu cabo. Abo barundi rero tuzemera ko baza, mugabo twamusavye yuko boza agateka kabo kubahirijwe, ntibakubagurwe, baze ku neza yabo na natwe leta dushe kubakira. Mugabe igitigiri ntaco yambwiye sinokibashikiriza ubu, kirya mubona ku mbuga ngurukanabumenyi kumbure ni kinini cane gitonya, nzobashikiriza rero igitigiri mu nyuma. Wanabajije imfashanyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko yavuze ko igiye kuzihagarika imfashanyo mu bihugu bimwe bimwe ku ntwaro ya Donald Trump. Ico nomenya nuko abarundi turenga amataxe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahagaritse cyangwa bakagabanya kuduha amahera nk'integuzo kugira ngo dukore twese dufise inguvu tugize umwimbu dushobore kwimenya tutazerinze. Turashima abadusahiriza ni vyiza, mugabo ku burenganzira bwabo ati tugiye kugabanya biduheza natwe tuge tuti ntimugabanye uburenganzira bwabo. Novuga yuko baba badukebeye natwe kugira tugize umwimbu.